Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikira inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakaba hari amakuru avuga ko haba hari abarwanyi bari dutabara bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe andi makuru yemeza ko ibyo byose biriko birakorwa n'abategetsi bakomeye cane bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bashaka gukubagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kandi hakaba n'amakuru avuga ko byose byateguriwe kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ariwe watanze itegeko ryo gukubagura uwo ari we wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD bamwagirije ko akorana na Redi Tabara. Turabigaruka ko mwido nido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba yerekana ibiriko birakorerwa abanyagihugu kandi bikozwe n'akarwi kashizweho na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ku makuru atangaje kandi ababaje abarundi batari bake bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye abafata nk'ikijuju, kumva yubahuka akavuga ko Uburundi butunze gusumba ibindi bihugu nka byose ku isi, kandi akavuga ko nta gihe igihugu c'u Burundi cyigeze kigira amahirwe nko muri kino gihe arongoye Uburundi. Ni ibintu byateje uruhagarara mu Barundi, bavuga ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye niba adafise akarwara ko mu mutwe, ahubwo afata abarundi ko aribo bafise akarwara ko mu mutwe. Biratangaje kandi birateye ubwoba kubahuka akavuga ko abarundi bishimye mu gihe bari mu ngorane ziteye ubwoba zose zatewe n'ubutegetsi bubi bwiwe, ingorane zo kubura igitoro, zo kubura amafaranga mvamakungu, zo kubura ibyankenerwa nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho kuba mu Burundi muri kino gihe bisigaye bimeze nko kuba mu kigandaro. Ibi akaba ari ibintu nyine byerekana ko Ndayishimiye afata abarundi nk'ibijuju, kumva yubahuka akavuga ko nta gihe umurundi yishimye cyangwa se nta gihe Uburundi bwigeze bugira amahirwe nk'iki gihe arongoye igihugu c'u Burundi. Bamwe n'abandi bakavuga ko byanga byakunda ko atabura kubivuga, kuko iyi myaka yamubereye myiza cyane, kuko mu myaka 4 amaze atwara igihugu c'u Burundi ubutunzi bwe bumaze kwigwiza inshuro zirenga 50, kandi byose nyine bikomotse mu busuma bukomeye cyane asanzwe akorera abarundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'inyinyurana ririko riraba mu bihangange, aho Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika umushikiranganji wa mbere umwanya wari wose mushobora kumva akuwe canke se akatanga imihoho. Akaba n'amakuru avuga ko General Silas Ntigurirwa ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cyane bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu, babanje kwigiza kure Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nabo bakaba batorohewe na gatoya kuko bacunzwe ku rugero rukomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru. Weco usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Nyandwi igihangange co mwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baba muri quartier Jabe mu gisagara ca Bujumbura baratabaza. Umutekano wabo urabangamiwe ku rugero rudasanzwe n'umukuru w'imbonerakure muri iyo quartier witwa Nyandwi afatikanije n'iyindi mbonerakure yitwa Vianney. Zino mbonerakure zitwa ko ziri muri komite y'umutekano, ariko ibyo zikora nibyo nyine bihungabanya abanyagihugu bari babayanye amahoro.
Amarorerwa yabaye ku wa gatandatu iheze. Ku wa gatandatu iheze ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu 2024, inyuma gato y'isaha 2 z'ijoro, hari abana batatu b'abahungu bo muri quartier Jabe bafashwe mu gihe bari bavuye kuramutsa umugenzi wabo bigana. Abo bana bariko barigina ko baheruka guheza ikibazo co mu mwaka w'icenda. Bariko barataha niho bahura n'umukuru w'imbonerakure muri Jabe witwa Nyandwi ari kumwe n'iyindi mbonerakure bagendana yitwa Vianney. Nyandwi yabaye nk'ubahamagara bano bana, atangura kubaryoshajyosha ngo agomba kubagurira inzoga bita Sapporo. Amaze kubashikira neza yaduka abadendaguza ngo bavuye he. Nabo baravuga ko ari abanyeshuri baba mw'ijabe bavuye kuramutsa umugenzi wabo. Nyandwi ati murabesha mwebwe muri aba Red Tabara. Aja ko atangura kubakuragura abafatanije na Vianney. Abana barakubiswe barashaya. Urengana abazi aca arabavugira abwira Nyandwi ko ariko arabarenganya ku buryo bukomeye cyane. Nawe nyine aca arafatwa arakubitwa kugeza aho bamuca agace k'ugutwi. Abanyagihugu mw'ijabe bahavuye bashwada baduka kuza kuraba ibyari byo kubera induru bariko barumva. Baragerageza gutabariza abo bana birananirana. Abajejwe umutekano barahashitse nabo nyine biragorana rwose. Ubujejwe abapolisi aho mw'ijabe yagiye aravuga Nyandwi amwishura ati iyo nkoho witwaza wibaza ko watanze kuyikora ko ibyo ujejwe nibyo nanje njejwe, reka kunyinjirira mu kazi. Umupolisi abonye arengewe abamagara mugenzi we atwara igipolisi mu Nyakabiga araza. Abapolisi baca bafata umugambi wo kuja gufunga abariko barakubitwa, babajana mu gashosho ko mu Bwiza. Aho ngo hari mu nzira yo kubakingira kubera batinya ko uwo Nyandwi yahova abasanga mu mihana yabo. Bukeye b'abana b'abahungu n'umwe yabatabariza bararekuwe barataha ntacyo babaye. Ibyo byabaye bamwe mu bajejwe intwaro barorera, abandi banyegeye kubera bise batinya Nyandwi. Imbere yiwe nta jambo bafise, baratinya ko ababurira isoni mu bantu. Uyu Nyandwi yarazananye hehe? Nyandwi ni imbonerakure yo mu Rumonge. Mu ntumbero yo gucunga abanyagihugu, CNDD yibaza ko batayiyoboka. Hari imbonerakure yagiye iranyanyagiza mu makaritsiye atandukanye ya Bujumbura. Izo mbonerakure zica zinjizwa muri komite y'umutekano, mu nyuma ugasanga zisigaye zifise ububasha busumba ubw'igipolisi. Haba ku murango haba mw'ijoro, Nyandwi agendana motororo nk'uko bimeze ku bajejwe umutekano. Mw'ijoro arakizura agahagarika abantu, agakubita abo ashatse. Ntatandukanya abagabo n'abakenyezi, abato n'abakuze. Uwo ashatse wese arahuragura. Nyandwi na bagenzi bafise ikibuga bakorera ko ahari koperative Sangwe yabo, aho bahise kw'isororero. Nico kibanza co gukubitiramwo umunyagihugu atacamira. Umugoroba ugeze naho abafise imiduga nabo bategerekwa kuyibika hamwe, maze Nyandwi na bagenzi bakitwa ko bayirarira. Ufise umuduga wese afise amafaranga ategerezwa kubariha buri joro. Ayo ni nayo izo mbonerakure zikuramwo ayo kuguramwo inzoga za Sapporo. Ku mugoroba ugasanga ziraborewe cane zigahera aho zikubita uwurenganye wese. Umunyagihugu ati twese twuzuye ubwoba. Abanyagihugu mw'ijabe bavuga ko basigaye babayeho mu bwoba bwinshi. Hari uwatubwiye ati umugoroba ugeze ntawe ugicaruka hano, turatinya ko bafata ku ngufu abakenyezi bacu n'abana bacu. Nta mwanya tugituma ku mugoroba. Mu gatondo ugize ngo urazinduka izo mbonerakure zica zigufata. Twaragowe, ubu habano umengo ni umwiheburo. Turasabye Maire de la Ville adutabare, adukureho uwo Nyandwi. Nta mutekano yaje kuduha, ahubwo yaje kuduhungabanya umutekano. General de Brigade Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura arakwiriye gufata mu minwe kino kibazo
agatabara abanyagihugu bo mu Ijabe. Bino bintu birateye isoni, aho imbonerakure yiha gukubita abanyagihugu uko ishatse, igasuzugura abapolisi n'abajeje intwaro. Ako ni akamaramaza mu gihugu cyitwa ko kigendera kuri demokarasi, kandi mu gihugu cyitwa ko gifise amategeko kigenderaho. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabananize ku nkuru yashavuje abatari bake, kumva umukuru w'igihugu atinyuka akavuga ko abarundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi atagihe kinezerewe nk'uyu munsi gitwarwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ababirabira hafi bemeza ko ahubwo nyabuna Uburundi butigeze bugira umutegetsi mubi nk'ubwo bufise uyu munsi. Benshi bakemeza ko umutegetsi mubi Uburundi bwagize mu mateka ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Gitega, Uburundi ntibwari bwigere bugira amahirwe nk'ay'ubu. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko igihugu ciwe caronse musesekara mu bisata byose kubwiwe. Uburundi ntibwari bwigere buhezagirwa nk'ubu. Evariste Ndayishimiye abona ko abarundi bashobora gushikira ubwigenge by'ubutunzi. Kuri uyu wa gatandatu umukuru w'igihugu yari yitavye ibirori byo kwibuka ku nshuro ya 4 urupfu rw'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza. Umukuru w'igihugu nta makenga afise Burundi ntibwari bwigere bubaho neza nk'iki gihe ari ku burongozi bwabwo. Yarashimye Imana kuko yishuye amasengesho yiwe, ashinga intahe ko yazungurutse mu gihugu ciwe muri iyi minsi iheze kugira ngo arabe ko intara zose zaronse umusesekara mu bisata byose. Ni irya mbere mu buzima bwanje mbonye umwimbu w'umusesekara muri iki gihugu. Hari umwimbu w'umusesekara w'ibigori ku buryo wokwibaza nimba abarundi bonyine bazoshobora kubifungura. Hariho kandi n'uw'umwimbu mwinshi w'ibiharage. Abarimyi ntibashobora no kwimbura byose, umwimbu ni mwinshi ku buryo badashobora kubirandura byose. Imirima yuzuye ibiharage. Ibyo biharage byiyongereye ku bwimbu w'ibigori. Mu myonga nka yose umwimbu w'umuceri n'umusesekara. Mu Kirundo, Ngozi, Karusi, Cankuzo, Ruyigi, ikibazo kimwe n'abajije abanyagihugu ni ukumenya nimba abanyagihugu bazofungura uwo mwimbu wose. Hose narabonye ko dufise umusesekara. Kuri uwo umusesekara hiyongera ko umwimbu w'ikawa mu minsi iza, umwimbu w'ingano uzoba uri mwiza mu Mugamba hatavuzwe ibiraya. Niko yatangaje imbere y'isinzi ry'abategetsi b'Abarundi, akabasaba gukomera amashi Imana kuri uwo mwimbu yaduhaye. Ubworozi bw'inkwavu. Uwo arongoye igihugu ca mbere gikenye ku isi abona ko ubworozi bw'inkwavu bushobora guteza imbere igihugu ciwe. Umunsi mukuru witiriwe gukunda igihugu yasabye ko hoza umuhinga mu bworozi bw'inkwavu. Uwo muhinga yagendeye ibibanza 4 gusa, kandi ku bw'integuro yiwe mu minsi 42 gusa ushobora kuronka inyungu irenga ibihumbi imiliyoni 221 y'amafaranga y'amarundi. Mwiyumvire uko Uburundi buzoba busa n'intwatangura kwegeranya ayo mafaranga. Ni akarorero gatoya mu bundi bwinshi. Niko yagerageje kumvisha abari ko baramwumviriza. Igihugu gicenye mu mutwe. Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu muri co bisigaye byanka ko abantu biyunguruza no mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ahari ubuzi bwinshi bwa leta. Arababazwa no kumva ko Burundi ari igihugu ca mbere gikenye ku isi. Ntibinezera na gatoya igihe numva bavuga ko Burundi ari igihugu gikenye ku isi. Naho no biterwa mu rushinge ntawoshobora kunyurumvisha ko Burundi ari igihugu ca mbere gikenye ku isi. Ariko dukenye mu mutwe. Niko yagaragaje umubabaro. Abarundi baba hanze y'igihugu. Ubwo umukuru w'igihugu Neva, abarundi baba hanze y'igihugu baradutwenga bakavuga ko dukenye nka kumwe umengo ntibaturuka mu Burundi. Indongozi zirajwe ishinga n'amatora gusa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aremera ko abenshi mu ndongozi z'u Burundi ubu bitayeho amatora gusa, ajo kwiyumvira gukora mu ntumbero guteza imbere igihugu wapi. Igihe hegereje amatora umengo satani yadutwaye twese. Bamwe bavuga bati ikiringo canje kiraheze, ubwo nzosubira kuja ku rutonde rw'abatorwa. Bose nta kindi biyumvira atari amatora gusa. Niko byemejwe na Ndayishimiye, akabona ko ari we gusa akora. Ubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi
Uburundi ntibushobora gushikira ubwigenge mu butunzi nk'abanyagihugu bo mu bihugu biteye imbere mu gihe indongozi zihiganwa nabo mu burimyi no mu bworozi. Kimwe mu bituma kubwiwe batigenga mu gihe batokaza akazi canke bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Mu ijambo ryiwe yavuze gake izina ry'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza nubwo amwita sogokuru. Mu gihe ariko ararondera kubonwa neza n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye yasubiriye kwemeza kandi ko indongozi ziwe zirya ibiturire cane zikaba zitanagira integuro n'imwe ya kazoza. Ingorane zibiri zo gutorera umuti kugira ngo Uburundi bube bwifashe muri 2040 kandi bube buteye imbere muri 2060 birashoboka kubishikako mu gihe twokwitwara nk'abakozi b'abanyagihugu nyabo tutitwaye nk'abacengero. Niko umukuru w'igihugu c'u Burundi yabivuganye agashavu gakomeye cane, ariko bikaboneka neza ko ibyo bariko arakora rwose ari ukuhimiriza abanyagihugu. Mu by'ukuri ibintu bitoroshe na gatoya. Banywanyi bacu akaba ari ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya kari buze tukaba turi buze tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano kandi adahumuriza, agaragaza ko umwanya uwo ari wose ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi kubera ingorane zihari ndetse n'inyinyurana ririko riraba mu bategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.